burya na satani wayize satani ibintu irabifise irabikora mugabo ntaco bikumarira oya ubuzima bwo kuja mu bapfumu bwarabayeho iyo si twari tuyirimwo kandi mu akarya kazi ivyo bantu barabikoresha cane ariko dusubiza amaso inyuma n'abantu bo mu nzahabu benshi kiriya gihe bakoresha mangetengete gushika yaho muja baja no mu bapfumu we ivyo bintu byaragushikiye ubwo buzima bwaragushikiye ivyo byose ntubeshe narabibayemo ariko umwigeme mu bo twagendana mwakoranye ibyaha muri make wego basha twarabiganira naho tutari bwabijemo aranyihweza aravuga ati uwo ni kutanzi tego niwe kabisa uwo ni kutabaye uko tego arambwira ati jewe ikintu no gufasha ndaza ahantu basengera abantu bagakira hariya ku karago ku mukono ti wowe umuntu akutwaye wokira kwera n'abamaze imyaka 2-3 barahumye barabasengera bagahumuka ndavuga ati kweri umuntu nawaje kongerageza gose muri make nubwo ije ry'Imana ryavugira muri wewe ntihari bwafata ingingo ariko amaze kumbwira ko basengera abandi bantu bagakira nagerageje kumutahura kuko urumva ko twari tuzinanye ko n'ibindi byinshi cyane mutahura gusumvya no wose ngira muri make uhuye n'umuntu yahoze mu byaha ariko aragushingira intaye ko ivyo bintu ushobora kubiheba wumvize udugije ukwizera kuko we namwibuka mu byo twagendanamo nsanga yaramaze gukizwa kumbe nije nisigaranye mu byaha Shalom shalom bantu b'Imana nizere kaho muri hose mumeze neza twe tumeze neza kabisa dushima Imana iba yaturamukije ariko kandi nizera ko n'abari mu bihe bitameze neza k'Imana igenda ibagirira neza mu bihe baba arimwo tukizera neza k'Imana ataco idashoboye ku mazina yiwanje ni Pastor Nahimana niyo mazina papa na mama bampaye shaka unyitwe Timote cyangwa unyitwe Israel hanga ry'Imana ayo yose n'amazina yiwanje uyu munsi ndi mu ntara nziza yagutse neza imuyinga aho nagiye kuba ntembera ariko kandi aho Imana yanyerekeje tugenda duhura n'abantu bamwe ariko kandi bigenda bitubera umugisha ku bikorwa twagiye turakora ngaha mu gisagara ca Muyinga nkuko mubibona imbere yiwanje ndi kumwe numwe benshi mushobora kuba mutamuzi kuri Wide Vision TV ariko nshimye kuba ndamubereka uyu munsi mu nkundire ndamwakire ndakwakiriye mukozi w'Imana Ego cyane murakoze ku mazina yiwawe kuba benshi usanga batakuza ariko dutangurane n'amazina yiwawe mwitwa bana ku mazina yanje nitwa Savyimana Jamari n'abavyeyi bari baranyise ariko akazina bamenyereye ngaha mu ntara ya Muyinga bampamagara kuta kuta niko kazina abantu bari bamenyereye kubera iki kuta ryaje gute kuta n'amazina yaje mu bintu je nto gusigurira ngo shobore nk'ubu vyoba birebire amazina yaje azananye mu bintu by'akazi ku kazi byari bivanye nakora rero banduka banyita amazina nkayo bivanye n'ivyo twakorana kumbure turaza kubigaruka ko ariko unkundire Jamari Savyimana Jamari unkundire ndakwakire kuri television aligne TV online yitwa Wide Vision TV mu busobanuro bw'ikirundi wide bisigura ibintu ikintu cagutse vision ni imbono muri make ni imbono yagutse ni television y'imbono yagutse unkundire ndakwakire ndi wanyu imuyinga ariko nansanze muri hotel mba narayemwo unkundire ndakwakire ndagusabe kandi uramutse abantu bose bariko baradukurikirana kugira ngo babashe kuba bumva ko baguwe neza bariko barakuraba baramutse eka n'abandi mwaherukana na kera ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo amena nashaka ubanza unkundire ndagusabe mbere yuko tuganira
twiragize Imana gato kuko biragoye burya ibintu byose no kwiragiza Uhoraho. Urakoze cyane, reka dukore isengesho binagukundiye ukure inkofero kugira ngo dushobore kuba duha icubahiro Imana kiyikwiye. Ego. Data mu izina rya Yesu turagushimiye cyane Mana nziza ko waturamukije. None Data turakwinginze umwanya tumuza kumarana ngaha maze Data urongorwe nawe. Data gitandara c'amahanga turaguhamagaje mwami mwiza abari we wiganzira ngaha turirukanye imbaraga mbi z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Ngwino mukunzi mwiza wane natwe maze Data ushishikare kutwitaho n'abashobora kutwumviriza bigira ico bibamariye ni mu izina ryawe ryera Mesiya. Amen. Amen. Kuta urakoze ku isengesho ushoboye kuba udukorera, ariko uyu munsi turakoresha amazina wahawe n'abavyeyi kumbure ariyo mazina numva nokoresha ayo nayo iryo naryo Kuta turaza kuba turikoresha mu bundi buzima. Bavuze Jamari canke Savyimana Jamari, Savyimana Jamari ni inde vy'ukuri? Savyimana Jamari navukiye muri komine Butihinda ku musozi wa Masaka ahantu bacukura inzahabu cyane. Abatazi bongere bahamenye. Rero ku musozi wa Masaka je nahavukiye ndahakurira n'amashure ntivyankundiye ko ndayiga kurumva ko naciye ndonka ibinsama. Mu bihe byanyu ntivyari vyoroshe twebwe twashoboye guhagarika amashure 93 ngeze mu wa kane ndavyibuka intambara ibaye sinasubiye. Rero ca twinjira mu ivyo bintu ngenda ndahurirayo n'ibigeragezo bitandukanye niho nitwa nayo mazina y'abakuta. Kumbure turaza kuba tuhashika tugende buke buke nuko abantu bariko turaba bamaze kubona ko ufise igitabo cera c'Imana arico Bibiliya. Tuvuze Bibiliya n'uruhu ni ihuriro ry'ibitabo vyinshi bivuga ku bikorwa vy'Imana hamwe n'ivyo yaremye. Kuri ico turagaruka cyane kutejewe kumbure ntabwo unzi ariko menyesha abantu ko wewe kenshi ishobora kuba ndakuzi Kuta canke Jamari uri muri bamwe batembereye ibihugu kumbure bagira no mu vyaha byinshi. Ndibuka neza wewe warashobora kuva imuyinga ugiye reka tubivuge uko biri ugiye guhiga indaya mu gihugu c'u Rwanda i Kigali. Ivyo ndabeshe? We warashobora kuva imuyinga canke ibujumbura ugiye mu gihugu ca Kenya ari ivyo vyaha bigutwaye. Uyu munsi ndabona uri umugabo wakijijwe vy'ukuri. Iyi ntahe igende kuba igirira iciza abantu baza kuba bagukurikirana. Kuta muri iyo myaka y'ubwo buzima wotuma nk'intahe y'ivyo bintu urashobora kuitubwira vy'ukuri kugira ngo bishobore kuba bifasha umwe canke babiri bariko baradukurikirana? Ego jewe intahe yanje ni ndende. Je narabayeho tugiye mu ivyo vy'ubutare nkaronka amafaranga usanga nukwirira umunyenga nukurara mu makarawoke za Bujumbura turahindura muhira ta kintu urimo urakorayo wibereye mu kirori gusa mu vyaha. Satani yari yaratugize imbata kabisa. Ugasanga watondanye miliyoni 5 kazogaruka tani ibihumbi 100 ufise warariye ni dena ahubwo warabwiye abagenzi bakurungikira. Yego ndetse mbere ugasanga n'utwo wasize muhira umugore akoreshe ugasanga wamubwiye ngo ndungikira kugira uronke itike ryo gusubira inyuma. Muri bamwe uri muri bamwe nk'abajene bakino gihe avuga ngo no kujya ibirori. Kuta ndakuzi neza we nubwo utanzi kuri mu bantu bashobora kuba bagurisha urupangu bagiye kujya ibirori. Ubwo buzima wari ububayemwo gute vy'ukuri? Ico gihe wiyumva gute? Wari ubibayemwo gute? Ni birebire ariko jewe ikintu mbona no sigura Imana ahubwo ikura habi. Imana ikura habi cyane kuko je ndibuka mu 2015
mbere yuko jendo ko kajewe Emile Kenze nibuka ko nari mfise urupangu rwa mbere nari ndaruguze ngaho Muyinga mve Butihinda ndaruguze ivyanyoroheye nararindurutse ndarugurisha kandi atakibazo je nagize mu rugo ariko uryo buryo bugoherana ukavuga ati je singiye gukena mfise ivyo narondeye urumva ko sinari bwaze kurubamwo nibera hariya camvuga ndaruriye jayo mahera sinovuga nk'ubu ngo nokwereka ikintu nayakoresheje. Kumbure abariko baradukurikirana barashaka kumenya nti none waruriye vy'ukuri ayo mafaranga inyuma yo kurujya wayakoresheje iki? Je ndakubwiye ngo vyararenze kuja mu birori no bashatse kukubesha. Yuka ko kwari kuja Bujumbura, Gitega, Ngozi mu makaraoke. Yego nta yindi kazi. Jamari, reka tuganire kwa kino kintu. Uri muri bamwe bashobora gushinga intaye ko vy'ukuri isi izunguruka, urumva ko ivyo byose yabibayemwo, uronka amafaranga shetani rakwiba iragutwara vy'ukuri, wisanga uri ivyo novuga ubuzima atari ubwiwawe bw'ico gihe, nubwo wabona ko ari bwo buzima bw'iwawe. Wotubwira vy'ukuri bimwe wagiye urabamwo mw'iyo myaka bishobora kuba byohindurira ubuzima abandi canke bariko baradukurikirana? Ni vyinshi kabisa. Jewe nk'ubu uwono hanura je no mubwira kabisa akamenya Imana icarico. Ko jewe umugore wanje mukuru ndibuka ko no mu kuva mu rugo yigira akigira komokera Tanzania, ndibuka ko yaravye arabona ko ibintu byose ndabimariye mu buraya, ndabimariye mu nzoga, ndabimariye mu bubare, arahiga ibintu amahera icakora, agaheruka abona ndayashikana njana kuri kone, agaheruka abona amabrodero. Umugore wanje ararambirwa arafata urugendo arigiye. Niragiye iwabo nja mu vyo kumugora ngo ndamucure kugira nyereke ko vyamurambiye, aca yifatira urugendo, yifatira inzira yo kwigira Tanzania. Ndakumva uri mu bantu bashobora kuba barahuye n'abakobwa atari bake. None abakobwa barinze batuma n'urugo rusambuka umva baba bari bake. Oya muga rega numwe arashobora gutuma urugo rusambuka mu gihe utavyitwayemwo neza, numwe arashobora gutuma urugo rusambuka. Ndibuka cane gose intandaro yo kwandura ukava mu rugo. Ndibuka ko nari nafashe urugendo rwerekeza i Kigali imbere ya Emile Kenze gato hasigaye nk'ukwezi ndigumukibe je narasimbiye i Kigali. Ngiyeyo ndibuka ko umugore yabonye amahera njanye arihwezi ukuntu nje atakintu nzanye, arabona neza ko ayo mahera atakone nayajanye akatana ikintu nayakoresha. Ico gihe nimba atari banga, ico gihe wahagurukanye nk'amafaranga angahe? Ico gihe tuje i Kigali nari mfise miliyoni 5. Ugiye kurya ibirori? Ego. Ndagusavye dusangize ubuzima ukigera i Kigali mwabaye mw'ico gihe. Tugeze i Kigali hariho abagenzi batatu twari twagiye tujanye. Ariko bobo sanga bari nk'abakoresha banje ku kazi. Bari abakoresha banje ku kazi, mbere kimenyamenya ubu harimwo umwe ari umupasiteri. Amen. Muri Amerika. Haleluya. Imana ibiherebwe icubahiro. Ego, ariko ndibuka ko dushikiye mu hoteli twafashe, ndibuka ko mw'ijoro twaca dufata imodokari ntamenye iyo twagiye. We wakaguma aryamye nk'umukozi w'Imana, kuko jewe nari nke umuyisilamu, vyiwe vy'ubupasiteri sinamenya ngo abapasiteri n'ibiki. Bavuga ati naryame atubise amatwi twibandanize ivyacu. Ico gihe mwace musohoka muvuga ati twebwe nta kindi kidujanye no kurya ubuzima, no kunywa inzoga, no kuja mw'abo bakobwa, bwari ubwo buzima. Vy'ukuri reka tugaruke ku kintu cyo kumva ko nivyo ivyaha warabibayemwo, waryamanye n'abakobwa benshi, wabaye muri ubwo buzima. Ndashaka neza na neza utwinjize
uguhura kwawe n'umwami wacu Yesu Kristo. Wamaze kuvuga neza ko ari umumizirima, ndasabye tugende ido nido gute mwahuye na Yesu. Jewe Yesu ukuntu twahuye, je sinovuga ngo twahuye vyoroshe. Yesu yararambiwe n'ivyaha ndimo ndakora, je yafashe mpiri kabisa. Muri make wabaye nka kujya kwa Sawuli Paulo. Yego, kuko jewe ndibuka igituma nemeza ko Yesu yamfashe mpiri arambiwe n'ivyaha ndimo ndakora mw'isi. Je ndavyibuka ko hari mu gatondo saa 12 mu bucagucagu. Ndavyuka ngo nje ku kazi. Ndoga ndasubiramwo ndaheza aburya isaha imwe ya gatondo ndi mw'iswime, ndabwira uwo muhira ati murashobora kuma brosada. Fata brosada nicara ku gatebe mu rugo kugira ni borose amafata urugendo. Basha je kabisa nabonye akantu kaje nk'agatangurirwa gahoma ku maso. Mbona umengo habaye mu kajorojoro kandi nabona kwizuba gakeye. Rero ndakangukwa azanye ayo mazi, ndababona ndiko namubwira ati rega wewe kurazana ayo mazi mugaje burya sinkanura, none habaye iki ko je hano nasohotse hakeye kumengo burije. Wako kagoma kawe nawe. Rero kugira abone ko atari akaguma nca ndinjira mu nzu ndambara ariko ndambara mbona ko habaye mu mwiza no mu nzu n'idirisha ryuguruye. Nca ndasohoka nakije moto yanje ngo ngende kwa muganga, mbona ntogendesha, ndabona ko ntogendesha. Muri make ntiwabona? Ndabona ko ntabona mwe nogendesha moto. Ndatuma umwana kwibarabara aranzanira, hari abamotari bahakorera aranzanira akamoto. Ngeze kwa muganga vyanyoroheye, muganga kumbaza ibibazo vy'abagwaye amaso, ndamubwira ati sha mugaje kweri ivyo murambaza navyo numva, nta namwe mbabara, gusa mbona kari mwijoro. Je simbona. Muganga kirimo arabandanya mbaza, burya jewe vyarangiye numvije akandi kantu kaje gahoma ku maso neza kandi kagira kabiri. burira buratokombera. Bumaze kwira mugabo warateranura amaso muga nta na kimwe abona. Muganga yumva nkomya akaruru arambaza ati nibiki, burya wewe twari twicaranye ndanakubona buke buke, ubu sinzi ikintu kije birahumye gose, niyo taburiya yawe yera nabona ubu ntayo nkibona. Ye baba we mw'izina rya Yesu. Rero jewe uguhuma kwanje kwa kugenza uko. Muganga nawe arakangukwa yitaka abandi baforoma hanze. Burya baraza barankwega banjana kwa dogiteri. Dogiteri arambaza, dogiteri kumbaza nambaza ngo ndababara imitsi mbe mu maso bimeze gute, mu mutwe bimeze gute. Je ndamubwira nta n'umusongano. Ni ibintu vyatanguye muri aka gatondo 12. Vyatanguye ndi muhira, haraza mbonye buke buke tuwaja, kandi ndiko ndavugana n'umuganga hariya ndahumye burundu. Niko konshikana imbere yawe dogiteri, je sinzi vyari vyo. Dogiteri nawe arakanguka amaze kumva ko je ntawumbabara, avuga ati nimumujane mw'ivuriro ry'amaso hariya muribona neza. Muribona neza, bagenda baratwara, ngezeyo dogiteri ashaka ibipimo vyiwe vy'amaso. Dogiteri amaze kumpima nawe arambaza ngo soma biriya byacometse ibyuma. Je nta kintu kimwe mbona, burya aho uriko urangora je sinkanura. Ubabara gute? Je nta na hamwe ndabara, ndakomeye, ahubwo je nahumye gusa. Imiti yo guhumuka je sinkanura. Dogiteri ati je kweri munkurire mu bironotse. Umuntu avuga ko atababara n'ivyo ndamubaza atari vyanyereka na kimwe nishura. Numva ivyo bintu bijanye. Muri make yarabuze ivyo kuvura, yarapimye arabura ivyo yo kuvura. Arabibura. Burya bigeze aho
ndanka gusohoka nasi gusohoka dogiteri arampa imiti imwe iyindi ati none iyindi akanura ntangura gukara mu ivuriro ibyo bampaye ngo sibyo ahubwo numva inyishu arimo arahereza abaganga banjanye ngo nibasubireyo kugira nyandikire imiti iyo nyayo ngo bampime ko ata diyabete ngwaye baransubira nayo barampima ibipimo by'iwabo baransubizayo burya cyane numvishije basoma ibyo bandungitse bamubwiye ati ku bipimo tumutoye ku iyo myaka asigaje n'umu bazopfa barwaye diyabete ntarimo muri make wari ukomeye barabuze n'ikintu na kimwe urwaye umugabo wibuye burya nakomye akaruru uti ndapfuye rero none abaganga barabuze indwara karabaye kuba ariko raturaba ndabibutse neza ko Jean Marie yari umugabo yari ico gihe wari umugabo yugaye neza nta kibazo ca diabete na muganga byari kubatangaza mu gihe bari kugusangana diabete ariko dusubiza amaso inyuma nabantu bo mu nzahabu benshi kiriya gihe bakoresha mangetengete gushika yaho muja baja no mu bapfumu we ivyo bintu byaragushikiye ubwo buzima bwaragushikiye ivyo byose ntubeshe narabibayemo narabibayemo ariko jewe kubera ntari bwamenye Imana icyo ari cyo nemeza rwose jewe ko ari Imana yari ishatse kumfata neza ego ivyo ndavyemeza neza ingene ubuzima bw'iwawe bwo guhoma bwajemwo n'ingene ubunya umeze nibutse abantu ariko baradukurikirana ko n'ubu utarashobora kuba ubona neza kwa kundi kuko nk'ibintu vyanditse ntubibona neza ariko ukumviriza audio mpamagara n'abantu ko dufasha bakaguma gusengera by'ukuri ugasubira kubona nkuko wabona ariko kandi biravugwa neza wewe ko ari mu bantu no kwitwa ko barabahanga uvuze ati wari ufise ngo abapfumu uvuze ati ngo tobora ngaha ariho mwatobora kandi ibintu bikaboneka ubwo buzima bwari bumeze gute by'ukuri ubuzima bwo kuja mu bapfumu bwarabayeho karabayeho iyo si twari tuyirimo kandi mu mwaka ry'akazi ivyo bantu barabikoresha cyane ariko ngarutse je nabona turonka nkibaza ko ari iyo miti y'abapfumu yakoze ariko ikintu ndiko ndatangura gutahura ubu naramaze kubona ko atari imiti yakoze arakana Imana ibibagiriye kumbe haba hitemberamwo abasenzi mwe mutabizi ikumva gutakamba kwabo agaca mugomba mugira ngo ni imiti yakoze kandi atariyo yakoze ibyo byose narabibayemo ndabizi ariko baravuga ko nawe wari umuhanga yo kumva ati wari ufise umupfumu wawe by'ukuri nawe akubwiye ati mutobore ngaha kwa baruko yego kandi jewe hano twagiye turakorera sinokubesha ntitwabura oya wari umuhanga cyane ayo makuru ndayafise nayo ngo ntiwari woroshe burya na satani wayizeye satani ibintu irabifise irabikora mugabo ntaco bikumarira we by'ukuri uravuga ati hari ibintu nabayemwo satani yampaye ariko narabonye ko byari bigeragezo byose ataco byakumarira yego kabisa tugarutse neza ko ubwo buzima bwo guhuma ico gihe ubuzima bwabandanije gute jewe tugarutse ku buzima bwo guhuma muravuye kwa muganga baravuze baraguhaye imiti yo gupfupfaza atari n'umuti yego ubuzima ukuntu bwabandanije umva ko abaganga namaze kumva ko bampebuje mbere harabamwe n'umuganga avuga ati kumbura mu mutahane muje guteka imitwe mwene mubona ko ari byo mu Kirundi ivyo waravyumva n'amatwi yiwanje burya ca turataha harimo umuganga w'umugenzi yaciranya nshira mu modoka arantahana shikanye burya icakurikiye nararyamye ya miti baguha warayifashe narayifashe kugira urabe ko hari cyo hinduka biranga ntangura rero kuja mu bapfumu umva ko nari nsanzwe bo bari abantu bawe bari abantu banje nari nzi iyo bari maze kubajamwo mupfumu wa mbere akaza ngo mu ndwi zarakiza miliyoni aratwaye uwundi akaza ngo hirya hejo arakira miliyoni aratwaye 1.5 aratwaye burya jewe ndaja mu bapfumu ku buryo
nari mfise n'umugenzi wanje akanjana za Tanzania kundagurizayo baranjana mu bapfumu batandukanye ivyo mfise birahera mbere ivyo mfise biheze banduruka abagenzi barangirira n'imicango kwa kundi uwo mugenzi tumuteraniza amafaranga mpaka akiza yego ariko biranka ko nkanura burundu kopokopa ngeze ku mezi 6 ngwaye atanu utaciye yego ko ndibuka ko nagwaye mu kwa kabiri mu mwaka uyu 2023 yego niho vyaba mu kwa kabiri itariki urayibuka itariki nayo nibuka muri make haheze imyaka irenga 2 ico gikorwa kibaye yego rero niho nanduruka ndabona ko ibintu biheze abagenzi baratangura kureka kuza kundeba barabona ko kabaye inyuma y'amezi 6 gusa yego basha ntangura kubona tanu unyandikira tanu unterefona isi yari ihindutse yego urumva ko avyo nabahabaje no kundaguriza vyari bimperanye umfuye agasoni agasigara rungika 5 10 20 umusumire ngo akana nasanga n'umugenzi yaje mu rugo asanga yasize 20 mugabo kavuga ati nimumubwire ko naje baca ashaka ko nguma ngaha ubwo buzima nibwo wari ubayemo ubuzima ndabubamo rero nkwije amezi nk'indwi ndi mu nzu ndi ku musego niho natangura kwiyumvira ko Imana ibaho naho rero nashaka ko tugera ingene Jamari yitwa Kuta ico gihe umaze kuba mu bwo buzima Imana yakwiyeretse by'ukuri irakwereka ko ivyo urimo vyose ari ibigeragezo vya shetani ivyo wakuye muri ivyo muri ayo mangetenge imaze guhera uragiza gatima uravuga neza ko Imana ihari ubwa mbere tutarinjira aho hantu wumvise izina Imana cyangwa Yehova cyangwa kumva abavuga ku Mana w'ico gihe wari ubahe gute wari muri bamwe babapinga wavuga ndashaka ko ubwo buzima tubumenye oya jumbwiye ngo Imana irabaho twari dufise groupe tunyweramo inzoga uvuze ko ugiye gusenga twarakubwira ati ubwo wabuze nawe twusoma icara tukugurire umwe hama tubandanye dutera ijo muga ntuvuga icyo kintu ngo Imana tamayira na Satani irayatanga none yadufise niwe wayaduhaye ko tubona ugowe ko turusha ubwo nibwo buzima narindimo yo lala Imana ishimwe ico gihe rero agatima kaje gute umaze kuba muri ivyo bintu ubwo bugwayi bw'iwawe ndagusavye duhe intahe ingene watanguye kwiyumvira by'ukuri ko Imana ibaho rero mu kumenya ko Imana ibaho umva ivyanje bimaze guhera nkabona abagenzi ntibakiza narinse umugenzi jangera ku mutima kabisa umugenzi cyane mu gahararo n'ubu ntiriwe ndamuvuga n'ubu naho akurikiranye akaganira aza guca yimenya jewe yari umugenzi mfapfe kandi w'umusiramu kabisa twagendana n'umugore yarabona ko duhitanana mu gatondo umugoroba twigira mu birori kabisa maze kumutumako terega ndamerewe nabi barantangariza neza ko yavuze ngo ntiyoza kundaba ngo yarambwiye ngo dusubire gusari ngo ndanga urumva ko twaguye twese turanywana inzoga mwaragiye mu ndaya muranywana inzoga ni mukiri arambwira tuje gusari dusubire gusari ndanga none two twamaze igihe mu bumaraya mu nzoga batubona ubu uri kurambwira gutega bosi ko dusubira mu musigiti ko twaba tugiye kwisekesha aca mfatira ingingo ko tazosubira no kumvugisha mugabo urumva yari yahindutse yashaka nawe akuzane uze nawe uhinduke by'ukuri neza aratangaza neza arantangariza ubutumwa buranshikira muhira ko atoza maze kumenya ko atoza ndavuga ati none gamana ibi wavyemereye ko ngendana n'umuntu imyaka nk'iyi hageze mu magogo agaca mpera
umva ntanguye kuvuga Imana uratanguye kuyivuga n'abapfumu n'abapfumukazi n'abarozi birarangiye. Imana yaraguteguye mu bwonko bwawe ku buryo impwemu yayo by'ukuri ikwinjira nawe uyumva. Ego rero maze kubona umugenzi atangaje ko atoza, niho nafata ingingo yo kuza ndasengera ku musego kuva mu uko kwindwi maze amezi indwi ndi ku musego. Ariko muri ivyo byose nta mukozi w'Imana n'umwe yigeze aza muri ivyo gihe, aho ryari ijwi ry'Imana gusa ariko ririkorera muri wewe. Ndatangura nkaza ndasenga ivyo muri Islamu nzi, ivyo ndabona ko bisenzwe, nkabona ijwi ry'Imana rikaza mugasi ndabimenye kubera atavyo nzi. Nkabona ati we wihane watura ivyaha vyawe je nzogukiza. Iryo jwi rikama ryagarutse navuga mu masaha 11 y'agatondo canke nkija kuryama, ivyo bintu bikanyobera nkaguma niyumvira ati karabaroza. Ariko ibindi bihe bikahakaza ayandi majwi mbona y'ivyago ngiye kubona mu gihe utokwihana. Satani nkabona umengo haje ibigabo vy'ibicumu n'imipanga n'amanyundo mengo bije kumahoshora atendura nkazanza mu kaneri nduru nikanguye nkumva bavuze ati kuteye induru n'ibiki, nkumva abana bavuze ngo nkekapfuye. Maze kuvuga ati nkekapfuye kaca ndavyumva ati nekwera ingizi iki gitumye bavuga ko mpfuye. Mbere mu nyuma ndaja no muri koma ya baba we no muri koma y'imisi nk'ibiri baratangaza ko napfuye. Abantu barahebura mu muryango uravuga ati jamari vy'ukuri yagiye. Mu gico gihe wagatima mpembero kari karimwo nyene wumva ko yego. Mu nyuma niho handuruka Imana iraza n'umwe mwabo bagenzi banje yitwa Singira. Yari yitwa Singira nkabo aheruka guhwera sha. Imana imuherukiro ryiza. Yari yarakijijwe? Ego yari umukozi w'Imana. Imana ibiherwe icubahiro. Amen. Rero niwe nawe yanguriye burya ni y'ibibiri. Oh la la. Ego. Arambwira ati rero wa muhungu jewe mbona umengo wosenga. Turabona naho uri umusiramu, sinzi ko abasiramu baza kukuraba, je nanje naho dukundana je ndi umukizwa urabona ntushaka kubijamo. Rero mbona we sinzi umwanzuro urimo urafata. Kubera je nta yindi mpanuro mbona noguha. Ndamubwira ati nugende nzokubarira. Muga muri we ryaje ryari muri make ari nk'umuhanuzi aje gushitsa rya jambo riri muri we. Yego. Ariko vya bintu tuba twaramaze kuganzwa na Satani muguma mwihagararako. Turaganira agenda ndamubwira ngo nzomubarira. Mu nyuma hari umugenzi yamba hafi cyane yitwa Cobahevye. Rajabu w'umusiramu. Araza aje kuraba aho ngeze nuko merewe, nawe yari maze igihe yarahebuye atakiza. Ndamubwira ati muhungu ndumva je ivyanje birarangiye nukora abaco mwokora ntaco ncishoboje. Arambwira ati muhungu none gasha kudashaka kuza ngo ndakujane ku musigiti bagusengere wumva no gufasha iki. Amutuma tuzondonderere umukozi w'Imana yitwa Naka, ari umusiramu yitwa Abdul Karim mu Gahararo. Niwe yari yatumye nja mu Bayisilamu bwa mbere. Yamutuma ko rero hagati wari wavutse uri umukristo uza kuba uja mu Bayisilamu. Ndamuhamagara nk'umuvyeyi yandeze muri Islamu bazonsengere. Imana icanyeretse ko itavyemeye ntiyakojeje no kugura. Kandi ubu ndamaze kumenya ko babimubwiye kango yaranaje arandondera mugango arambura nahomba. Umva abantu kubura naho uba. Nuko rero isi hinduka ku buryo nubwo umuntu abakuza ashobora no kukuyobera. Ego Imana itaremera kabisa nuva mu cyaha. Rero camba mu bwo buzima, ariko ikintu cyagiye kuza kiranyereka neza ko Imana ishaka ko nkizwa. Burya hageze igihe Singira caba hafi yanje cyane. Abaye hafi yanje cyane. Singira ni wa wundi yarakijijwe.
Abdul Karim urumva yakubuze Ego. ni wawe nahanze Ego. singira ni wagarutse kuba umugenzi we wawe Ego. Atanaho twigeze tunagendana atani vyanje umva bo twagendana bose barampevye baramvuyeko muri make iyo yari nk'intumwa y'Imana by'ukuri ndaba ngaho azaraza kangwaza kanjana kwa muganga gasubira agusengera ego magevya nsengera nkumva ko atari byo ariko mu bucagucago nari mfise amasaha je mvuganira ko n'Imana mugaje sindayamenye saa 11 buri gihe nkabona ko haje abamarayika kumbaza ibintu kandi uwo mwanya ndi kumwe n'abo bantu nkumva ko umutima utuje warumva nyene kutangwe kumva n'agatiro kakagwira tukabandanya tuganira bansezeye bakagenda kaca mbona vya bigabo bije kunyica biragarutse mw'izina rya Yesu Kristo bana nkatera induru nkaca nikangura nkumva bose ko basubiye kwegerana ngo ndapfuye kandi niho rero Imana yandurukira kora ivyayo ico gihe intege mu mubiri wazumva gute wumva gute nta vy'intege vyari bikiriho no gusohoka baramfata hari kubona abantu menga bahebuye ko wapfuye mugabo we wumva mudutege na duke ico gihe warumva nyene ko washitseyo ata yandi mahigu gifise ego urumva ko nari n'impumyi mu nyuma nkaba ku musego nari naramaze kumugara n'amaguru yari yaratanguye kuniranja kirumvikana kuko ntiwatambuka nta ntuze ni kimwe wakora ico gihe singira wagiye kuba umwumva gute ijwi ry'Imana ryaje kuri wowe gute rero ahantu no dushaka ko tugera ico gihe rero singira amaze kumbwira turazofumuze kwihana nahavuye anjana kwa muganga tuvuye kwa muganga sinzantu yanjanye agiye kungurira akabroshete kurumva ko ataho nababara hari ukumugarira mu nzu akabroshete kampaye niho haza umuntu w'umwigeme mu bo twagendana mwakoranye ibyaha muri make yego basha twarabiganira naho tutari bwabijemo aranyihweza aravuga ati uwo ni kutanzi tego niwe kabisa uwo ni kutabaye uko tego arambwira ati jewe ikintu no gufasha ndaza ahantu basengera abantu bagakira hariya ku karago ku mukono ti wowe umuntu akutwaye wokira kwera n'abamaze imyaka 2 3 ne barahumye barabasengera bagahumuka ndavuga ati kweri umuntu nawaje kongerageza gose muri make nubwo ijwi ry'Imana ryavugira muri wewe ntihari bwafata ingingo ariko amaze kumbwira ko basengera abandi bantu bagakira nagerageje kumutahura kuko urumva ko twari tuzinanye ko n'ibindi byinshi cyane mutahura gusumvya no wose ngira muri make uhuye n'umuntu yahoze mu byaha ariko aragushingira intaye ko ivyo bintu ushobora kubiheba wumvize udugije ukwizera kuko we namwibuka mu byo twagendanamo nsanga yaramaze gukizwa kumbe nije nisigaranye mu byaha rero acarambwira ati nk'ubu rose umwanya dusenga ku wa 4 no ku wa 6 ati no kujana bo gusengera wokira kubera twari dusanzwe urumva ari inshuti hari ivyo muzinaniye nawe warakijijwe ati yego imyaka 2 yarangiye aho utari kimbona je nibereye mw'ivyo tego juranjana ashura byemera yego ukari ku wa 2 uwo munsi acambwira ati wewe woronka amahera y'imoto ndamubwira ndacaya tunze acambwira ati sawa ku wa 4 saa 8 tuzoba tugiye ndamuhereza inomero yanje basha saa 6 telefonye carambwira ati umumotari nakuzane ndakurindiriye hano kuri station barandugana sanga nihagaze acara ntondana ku isengero baransengera barasubiza uko kubera butaramenya ibintu vy'Imana ndavuga ati none ko ntakanuye wa muntu rero yampenze warozi ko ari ibintu bica biba umunsi umwe ko bakoza kwintoke ce ntandi tanga ico gihe niwe bwatahure ko isaha y'Imana itaragera ibintu ikibibandanya kugutegura yego bashi ndaturataha ndaza arasubiza muhira
kuwa gatandatu arasubira arampamagara turagenda turasenga turasenga naho nyene abandanye numva abakozi b'Imana bavugishwa bavuga nkumva ibintu bamvuga ko nkavuga ati none na vya bintu vyanje baciye baza kuvyangaza hano ico gihe wari watuye canke bari bakuzi hari abavugishwa bibereye mu misengero burya baba bakubonera kure narumva barimo barambwira ibintu by'iwanje ubuzima nahitiyemo nubwo nahitiyemo bari babizi canke byari ivy'Imana ibereka by'ukuri byari ivy'Imana ibereka ntibari bwatura uvuge ubuzima bw'iwawe oya ariko kubera ntazi Imana iravuga canke ntivuga ico gihe navuga ati ni umuntu yaje kubongorera ivyanje ndahasengera nk'icuro 6 ntaratahura neza ugenda mugabo ikintu cya mbere wari ufise kwari kubanza gukira amaso kuvuga ko nkanura ntibari bwugura umutima wakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe mu nyuma ariko dutasha akaza arambwira ati none wewe bijya bintu byose Imana kuvuga ko kumengo ni vyinshi terega hatihanye neza ntiwavugira ngo uzokira wa mukobwa niko yakubwiye tutihanye neza hajya ntugira ngo uzokira none bihanagure tino naje we ntajwi ry'Imana we nta muvugishwa w'Imana guma wumva kubwira terega bijya bintu akubwira nivyo wa ahubwo je nanje nzi ko ari ivyo bamwongorera noba naraciye mu ngiramo ndumva ko ndabizi mugabo hajya ninumira nzi ko ari ivyo mwe mwamubwiye mwe munzi ubuzima nahitiyemo hajya nta muntu umwe aba yabimubwiye ico gihe wibaza ko ari ukukwararaza bariko barakwararaza rero mu nyuma none havura ndagenda ndihana rero ndapfukama pasiteri aransengera ndatura ivyaha ndihana maze kwihana uwo munsi ico gihe ndashaka rero tugera mw'ijoro ndyamye ndabona Imana ukundi gushasha rero ntari ndayizi umejeje uko munsi wo kwatura urabona Imana ukundi kuntu ndaganira n'abamarayika ntari bwabone umunsi ndasinzira vya bintu biza kunyica uraca bitaje mu izina rya Yesu muri make urugero ruguruka mu mutima uraduze kwizera urumva ko vy'ukuri warose amahoro yego ndasinzira buraca ndagera sayine y'umutaga nkiryamye ibintu biza kunyica vyabende bigukangura vyabiki yego mbere ku buryo numva umengo nokwirirwa ndyamye n'ubundi munsi rero itangwa kuvuga atanu ubwo nzosubirayo rero basi naho noronka akakantu ko kuza ndiryamira ntabona bimwe biza kuza kunyica nta ngorane niko gutangura kumenya Imana rero kuyimenya kwanje ntangura gusenga nyezina tawunjanye mu izina rya Yesu ico gihe tugira wumva inyota yo gusubira muri cya kibanza ndasenga urumva ko hari mu kwezi kw'indwi ndamara andi mezi 3 nimo ndasenga umva ko mwaka urangiye twinjira muri 2024 Imana rero ndatangura kumenya Imana yariyo Jamari uratanguye kumva vy'ukuri k'ivyo bintu uri kurinjiramwo ubona neza ko utanguye kugira ivyizigiro ubuzima bwabandanije gute eko ivyizigiro jewe mfise n'ukuntu ubuzima bwabandanije maze kumenya Imana vy'ukuri nabandanije gusenga Imana rero itangura kumyiyereka shishikara kumenya ubukuru bw'Imana ukuntu namenye Imana rero je nkubona gusigurira je ndamaze kumenya Imana ku buryo n'abakozi b'Imana bansengera nabona ibabwira ukundi ego wewe uri muri bamwe bahuye n'ivyo bigeragezo binjira neza ivyo no kwitwa ko bwari ubuzima bwa gishetani vy'ukuri ico gihe umaze kuba utangura kumenya Imana ihinduka giwa waryumva gute vy'ukuri ingene wewe woshinga intahe yanje ukuntu numva no ishinga je no ishinga mpagarariye ku bukuru bw'Imana no kuvy'Imana imaze kunkorera kuva ngiye kuyisenga jewe ndamaze kubona imbaraga z'Imana zikora kandi ikoresheje jewe nyene
ndavyibonera ati kabisa Imana irabaho. Uko nabwira abantu ko na Satani umuntu ayikorera akarongo, sinarinzi rero Imana wayikoreye yoyo mu gutanga ngire bikagira. Jewe urumva ko mbayeho mu buzima bwo kutabona neza. Jewe maze kwinjira mu ivyo vyo gusenga, Imana yaranyiyeretse, yanyiyereka vy'ukuri. Ubukuru bw'Imana jewe no bukubwira nko mu mice, imbaraga z'Imana maze kubona, maze kuzibona mu mice ishika nkine y'imbaraga nobwira n'abantu bagaca bamenya tego kabisa iyo Mana yarayibonye. Ariko ndashobora kugucira ku mayange umuce umwe, yindi mice 3 tuzoyibandanya hanyuma. Jewe ubukuru bw'Imana maze kubona, kandi ndabona ko Imana inyiyeretse vy'ukuri. Je maze gusenga Imana, narasenze Imana iranyereka neza, kwicira bugufi ndayigamburukira kwizo nsubizi vyanje natakaje. Amen. Nari mbaye inzu yanje narayiriya mu muji wa Muyinga. Yego naza gushumba aho mbaye umunsi bansohora neje bansohora. Je maze kuja gukizwa bunararose inzu yiwanje bwego. Amen, amen. Imana yanyihereye. Amen, amen, amen. Haleluya. Bundi bukuru bw'Imana. Ivyo ni ibintu byabaye mu mwanya muto. Dusubiye inyuma 2024 niho wumvise ko utangura kwegera Imana, niho wabonye n'uwo mukozi w'Imana by'ukuri. Ico gihe urumva ntiwabona na bukebuke. Ndagusabye umbwire neza kugira twinjire neza mu Imana kugusubiza ivyo bintu. Nk'umuntu yahora araraguza ashumba kwa watanguye kumva gahengwe gute muri y'amaso, muri gwa rufatiro rw'amaso yiwawe? Reka nkucire ku mayange ahubwo ihumuka giwanje. Voilà. Ibyo uca umenya neza iyo Mana yari. Je narasenze ndasenga kugira 2024, mva ko natanguye mu kwindwi 2023 wizera Imana, wumva ijwi ry'Imana. Hebura 2024 ndayinjiyemwo, niho je nabona Imana kugira no kugira ngo umuntu barahura n'Imana imbona nkubona. Jewe narasenze ndasenga biranka ndatangura kwiranda bya bintu byo vyacu nyene twaramenyereye ivy'Imana. Ariko 2024 ndayinjiyemwo, niho nasenga mu kwezi kwa mbere, mu kundi kugira kabiri ndatangura kwihebura. Twaciye muri 2024 cyangwa twinjiye 2025? Turi muri 2024. Kwezi kugira kabiri ndatangura kwihebura, umva ko nkwije amezi 5 nihanye. Ariko Imana irakomeza kundemesha. Ngumva no gusenga ko biza n'icizere kitangura. Ukumva nyene kuduza kwizera ko umunsi ugenda urahera. Nubwo intege Shetani yashaka kugusubiza inyuma, mugo kumva izindi ntege utazi iyo ziriko zirava ziguhamagara kuja gusenga. Ni Imana yakora mu bumana bwayo. Ndaja gusenga ndataha, nashe ku mugoroba saa 1 z'ijoro niyicariye mu kabaraza ndindiriye ko bahisha ngo fungure. Ico gihe wari ukiri hari ibutinda cyangwa wari ngahe Muyinga? Nari naramaze kuza n'abaho mpangishije. Rero ni Imana yakora mu buntu bwayo. Nicaye mbona itara riratse. Bonye itara riratse. Umva hari kubwo masaha yo kumugora cyane mwijoro. Mwijoro saa 1 z'ijoro. Jewe gukira kwanje nahumye saa 1 ya gatondo ndabizi neza. No guhumuka kwanje nahumutse saa 1 z'ijoro. Amen. Ico gihe ubona itara riratse. Ubukuru bw'Imana ndabubona kabisa, mbona itara riratse. Ca ndabanza ndavuga ati irakanguka. Ibintu nibiki. Katari byo. Cubanza guzokura abanza kura. Naranumye hubwo ndavuga ati mbega hano ko habonye nibiki. Ndumva umugore ngo none urakanuye. Onye kukanuye nyeke Imana ibikoze.
sinzi ca ndigirisha uri kugira bandabe neza. hagati aho umugore yagushigikiye mu masengesho canke yari mu mizirimana? Yari mu mizirima ariko mu nyuma nawe araja mu vyo gukiza. Mw'ico gihe yagutahura gute ugeze uraja gusenga iki? Iyo wagowe ivyo vyo gutahurwa n'abisi n'abo mu bantu n'abawe baraguheba. None ko je wumva hari naringeze ku rwego rw'uko abana baja kw'ishure bakugara, umugore yigira mu bikorwa vyiwe akugara, nkamenya ko saa sita yageze ariko abana baje kurya saa sita. Asubira nkamenya ko saa 11 igeze ariko batashe saa 12 z'umugoroba. Aca amenya ati burije. Ico kigeranyo c'amasaha canje cari gisigaye kumenya. Dukomeje rero. Rero dukomeje ndabona neza ko Yesu yuguruye. Mbo amaze kubona ko abonye ndikawusha. Ariko ivyishimo biranka birandengera. Ko bakosa ndakanuye. Baranzanira ivyo bintu ndarya, mugandarya. Ndabona ko nahora ndabiyoza intoke kugira inge, ndabona ko n'ikiyiko nobiyora umengo ndabibona bukebuke. Ndavuga ati ivyo nzobivuga ejo ndaza kuzinduka mu gatondo ndabe ko rya zuba riseruka uza kuribona. Ego saa 10 nari ngiye kwicara mu rugi baribaza n'igitumye byuka kare barakibura mw'irembo. Ego bicaramwo rindiriye ko saa 11 igera umutwenzi ngo banduke ndabe gwaruzuba. Zabona ruratutuje kw'isoko. Senga shima Imana, mpimbaza Imana, inumiye ndahimbaza Imana ndarangiza. Ndavuga ati okay, nca ndarindira abana ndabe ko baja kw'ishure ndababone ndabe isura zabo. Basohotse nkabona ko ndababona, ariko sintandukanya amasura. Cyangwa nibaza ati ni gipfungu kikiri mu jisho. Ndashimira Imana uko cyo gihe uradoze kwizera, urashimira Imana. Ndoza kwizera gushasha ko kumenya Imana ukundi. Ndaja kwisengero ndabwira abakozi b'Imana ivyabaye baramfasha guhimbaza Imana. Amen. Rero mejeje ndisubirira muhira, haragira gusenga ndabandanya ndasenga. Ariko haragira nko mu kwa gatanu kwa 2024 kwindwi ndasenga nsubira nsenga isengesho ryo kubabara ry'umubabaro cane mbwira Imana kuko narimo ndabona ko ndimo ndagenda za ndahunyanga mu biziba shika kwisengera ibirato vyacafuye cengiye gutembera mu muji cikayo ibirato vyacafuye. Ariko abantu bariko barakubona utembera na bukebuke baravuga ati Imana ni nziza. Bo bavuga ko nakize gose. Ego. Ndavuga ati Mana nimba ari wakoze bijya ndashaka uzunyiyereke kandi ufume wongere kwa kantu sinze ndahonyera muri ibi bantu baza baranseka narakumenye. Ibi bintu je birambabaza. Uratakambira Imana vrema. Ibyo ndarisenga kuva mu kwindwi kwa 2024 ndarisenga biranka, ariko hageze mu kwa 11 Imana irasubirira fyonda akantu. Imana ifyonza akantu buraca mu gatondo je ndabona ko nshobora gutandukanya ikiziba n'inzira yumutse n'ikibuye sindagitsittareko. Amen. Ego mu vyo guhora ngenda shushanya ndabona ko bihavuye. Ivyo ndasubira ndagana ndabwira abakozi b'Imana baramfasha gushima Imana, turasenga duhimbaza Imana uko. Rero urumva ko tugira twinjiye muri 2025 mbona honca. Voilà. Nashobora guhonyanga mu biziba. Rero kuva 2025 je ndimo ndagenda nshobora kubona honca n'amafaranga sinayabona. Ariko ubu ngize gutya ndashobora guharura naho yo b'imiliyoni nkayaharura naho zoba zibiri nazo miliyoni 5 je ntunyiba. Ngo bwa mbere n'uwo mpaye 10,000 yansubiza yabonye yose. Ego ivyo ni imbaraga z'Imana zirimo ziranyereka ubukuru bw'Imana.
muri make twinjiye muri 2025 ushobora gutandukanya ibintu byose ibuye utari cako amafaranga uyabona kari amafaranga yego n'umuntu ari ku metero 2-3 ndamumenya yego rero jubu ndiko ndasenga nigira mu buntu bw'Imana ya 2025 ndayirimwo ndi mu busabane n'Imana ahubwo Imana kunyereka je kwizonkiza na burundu naka kariko je burya ngenda nzi amasezerano yanje nayo ukwizera kwa kugukiza bash ndazi ubwo nitariki nzokirana hako kuyikubwira yego kubera Imana isa niyanyankiye ko ntukanura burundu hari iracagutegura Imana muri make iracagutegura ubwo ndaganira nayo amen ndagusabe utubwire ingene wisanze muri ubwo buzima utangura gushima Imana hamwe je twahuriye ejo ndi muri Salado kwa Felix sanga uriko wigisha abantu ubashingira bobo atari nka jewe batari bakuzi cyane ahubwo bari bakuze kwavuye kure hamwe abantu bavuga ati nukuri we Jamari Imana twarabonye kikora ico gihe ivyo ubwo buzima ari kuraba bamwe wiyumva gute vy'ukuri ubwo buzima gituma jewe niyumva neza kandi numva ndyohewe ubu sinkigenda nkuruduka no kuja gusenga ndabona urutonde rw'Imana rwo kuja gusenga n'amajambo yiwawe barafise urutonde kandi ubu abantu ndabona ndimo ndaganira n'abantu badafise ubusabane n'Imana ndabona Imana ndababwiriye aho nzi yariyo aho yagukuye naho twahuriye nayo amen nakubwira washaka ukankurikira tukaja gusenga canke ukareka muguka wayivuze ukigendera hoje Imana nabonye sizijya basoma mu bitabo kugira ishakoshi ryanje rigiramo Bibiliya amen kowe gusa ubanze nadusomera n'ijambo ry'Imana burya iyi Bibiliya yanje ndayigendana n'abantu banaseka abantu nyene shetani kiganza iri kiraganza abantu baguma babona kumenga uko tuzi kuri impumyi uyo Bibiliya bigendana gute jewe iyi ndayigendana kuko ndazi imbaraga zayo n'ububasha bw'Imana wewe ubu unya wariko uravuga ko ushobora vy'ukuri Bibiliya yiwawe kagira ikimazi ikugiriye kuko Imana yaguhumuye yego jewe iyi Bibiliya yanje nk'ubu nico gituma ubona ntayisiga irishakoshi abantu babona ndarigendana nico wayiguriye baba bazi kirimo yigira mwiki gikoresho canje iyi ni inkota y'umukirisitu cyane cyane kigwanisho c'umukiriso burya hose ubona ntuzuye ivumbi mvuye epfo mu misozi kuvuga ubukoro bw'Imana amen yego jewe rero nkaha Bibiliya abantu baca bibaza ngo ndayikoresha gute ko ndayigendana jewe iyi Imana yarayinzigamiyemwo mw'uwo mwanya wose nari mu bugaragwa mu butayu bugimyi yamfashije ikintu kinini nayigunduranye siriko Bibiliya atari gusomamwo ibibirimwo gusa bugiye jewe ndayishize imbere zanje nkasenga ndayipfukamitse ku ruhanga burya ikintu nsavye Imana irakiguha irakima kumbure mu kurangiza Jamari sinzi ko ari ijambo wotekerera abariko radukurikirana iyi ni parti ya mbere aho nzogaruka tugakora parti ya kabiri ijambo wotekerera abantu ariko baraturaba kino gice ca mbere ryo bari nkiriye ijambo no batekerera mbona umenga abantu bose twagendanye bova mu vyaha barimo bakaza tugakorera Imana hariho bamwe bariko baraza ariko ntibarashika ku rugero nshaka ariko benshi baramaze gushika yego baramaze gushika mu itorero ubu abantu b'ibutindi yo mvuka ni isengero ndabona ko hahimbaye Imana kabisa isengero riruzura kandi bose baza bisunze kumenya mbe kutakiriye ko yari mu mwaka wose tubizi yakiriye bose baza baje kuraba aho hantu nahumukiye rero Imana vy'ukuri irikirigaragaza muri iki gihe cayo amen yego kandi je ikintu nohanurira abantu bakiri mu vyaha twarabikorana no bahanurira kuva hasi bakaza tugasenga Imana kuko Imana yamaze kuvyora uburaki Imana ijisho rimwe yararihindukije irabisha ku isi ivyaha ubu turimwo
urabona ubwa mbere ukoze ibyaha Imana ntiyaguhana uba uravye nabi hari igihe ugikorera aho ugeze hajya imbere ukavunika oya inkurikizi ry'icaha co kirabaho ariko reka kumbure tuza tuganire kuri parti ya kabiri ingene Imana yakwiyeretse yongera igushira muri bwa buzima wamye urimwo ariko itabugusubijemo muri bwa buryo wari uburimwo ariko ubu unya ukaba urimwo wishima kandi ushima n'izina ry'Imana unkundire ubwo buzima tuza tubagaruka ko ubutaha vyumvikana ntaguciriyemwo ubunya usanzwe ukora ibiki ubu jewe nsanzwe ndi umuntu asanzwe ariko arivugira ubutumwa bw'Imana mu misozi no ngaha mu muji wa Muyinga ariko ndongoruza na za Kirundo nkaja kubuvugayo niyo mvuka ntiwasubiye mu mabuye mu Butare niyo za Kirundo mba ndimo ndakorerayo mu vy'Ubutare ariko mvuga n'ubukuru bw'Imana yego mu kurangiza unkundire dukore no sengesho kumbure abariko radukurikirana bumve neza ko tuzokora parti ya kabiri nari imuyinga neza na neza aho kuri centre mu muji wa Muyinga aho twahuye n'umukozi w'Imana Imana irabikora twahuriye ubwa mbere ngiye kuba nitunganya umushatsi wanje muri salon de coiffure ariko jewe nayo nsanzwe ndamuzi kuko uyu mugabo n'umugabo adasanzwe murumva intahe yiwe by'ukuri kari intahe nziza cyane mu nkundere rero igice cya mbere kirangirire ngaha ariko mu kurangiza tubaza kuba tuduza isengesho hama tuzumva neza iyindi ntayo yatubwiye ko bigize imice itatu tuzumva iyo mice yose aho ndabemereye nubwo noba ndi mu gisagara ca Bujumbura cyane ntari mu gihugu ko nzogaruka tugakora ivyo izo nkuta zitatu ku buryo ko ategerezwa kwinjiza neza ku bantu b'Imana no kubumvisha Imana iyariyo watubwiye ko ari intambuko zitatu waboneyemo Imana ni zine burya dukoze imwe hasigaye zitatu unkundire tuduze isengesho mu kurangiza ariko kandi uduze ukwizera nta kintu Imana ikorera ubusa we inkuru yiwawe n'intahe yiwawe isa n'umukozi w'Imana Paulo ubwa mbere yitwa Sauli wewe yakora ivyaha ariko we kandi agakora ivyo yatumwe kuko yari umugaba w'ingabo ariko kandi yahama ubwoko bw'Imana aho nawene Imana yamwiyeretse mu ruhumyi aho yari ku farashi yiwe nayo iragwa nawe atangura kuba impumyi muri ubwo buryo we ndiko ndakubona nijwi Imana imbwira inyereka neza we kuzova mu ihanga rikomeye ko abuzobwira ijambo ry'Imana by'ukuri bazokumva kuko ufise n'intahe ikomeye unkunde rero mu kurangiza dushore kuba tuduza rino sengesho ego data mu izina rya Yesu amen agukengurukiye cyane ko wabanye nanje muri ibi bikorwa twarimo none rero data ndakuzamuriye amashimwe n'icubahiro Mana uhoraho Mana nyaguhora ku ngoma turakwinginze rero kuri uyu munsi ugendane natwe hamuze kubana natwe none rero Yesu ndakwinginze umukozi w'Imana naho ndamuzi nanje ntaho yaranze ndakwinginze kukoze ukaduhuza uzubandanye uduhuza mu guhayagiza ubukuru bwawe none ngwino rero mukunzi mwiza ngwino ugendane natwe iyo tuja hose duhayagiza ubukuru bwawe nawe nguwo agiye kuva hasi agiye gufata urugendo umurinde amasanganya n'ibindi byose bibi bishobora guhurira mu kayira turakwinginze rero mukunzi mwiza uze wirigwane natwe ushishikare kutwitaho no kwitaho igihugu cawe uzoba ukoze mukunzi mwiza turasenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen ubundi nanje ndagusengera nk'umukozi w'Imana numve uduze ukwizera ntaco Imana ikorera ubusa ntaco Imana itaduhaye byose ubushobozi yarabuduhaye ubundi uduze ukwizera by'ukuri nduze no sengesha Mana data rugira byose ni wowe uzi umuntu ukamumenyera ivyo akwiye utumenyera ivyo dukwiye buri munsi buri gihe vy'ukuri unkundire nduze aya mashimwe vy'ukuri subiye kubona akano kanya vy'ukuri ndagushima nduzishimwe n'ijwi ryanje ariko atari ijwi nihaye ariko bwose ari ubugombe bw'Imana Mana ngarutse mu nyonga zawe vy'ukuri nciye bugufi ndi umukozi wawe ndi ikoresho cawe wabanye nanje mu rugendo rwose rwo kuva aho navuye ngera hano sanzwe ndi ubana nanje mu munezero ubana nanje n'umuryango wanje ubana n'abacu ariko kandi
wamuje n'undi muryango wagutse. Dore uyu mukozi w'Imana ni Jamari Sabyimana, bamwe baramuhaye amazina, isi imuhana yandi mazina yitwa Kuta, ariko ari amazina by'ukuri amuzana muri bwa buryo bwa mpwemu, twavuga ko atari mpwemu nziza. Yahuye na benshi, yaryamanye n'abakobwa benshi, yakoze amangetengete. Mana aravyivugira by'ukuri, si amajambo yo kumva ko arayo kumucafuza, ariko nawe arayavuga kugira ngo aguheshe ishimwe. Avuga ati reka mpunyore shetani, ndagarutse mu nyonga zawe by'ukuri, ndugije ukwizera, uramuzi kandi uramusobanukiwe, twese uratuzi uradusobanukiwe by'ukuri. Udutyorore intambwe ya mbere, udutyorore, utugire ibikoresho vyawe, imitima yacu by'ukuri ubanze uyeze, ahasigaye ubugombe bw'Imana bukoreke kuri no mukozi w'Imana. By'ukuri ntabwo arabona neza, ariko ndadekaye ububasha bwawe, ubwo mpagwa na mpwemu wawe Kristo wenyine ari muri jewe, ndadekaye ububasha bw'iwawe, ubugombe waduhaye, ubugombe washize kuri twebwe, n'itegeko washize kuri twebwe, kico tuzosenga by'ukuri dusaba uzogikora. None ngarutse mu nyonga zawe nsenga, ndakubwira Mana ndatuye gukira kuno mukozi w'Imana. Ushobora kuba utabikora uyu munsi kubwo kumutegura neza. Inkuru yiwe ihura n'iya Sawuli, aho nyuma yaje kuba yitwa Paul. Mugenera irindi zina, mugenera irindi zina, mukoreshe by'ukuri abigikoresho ciwawe, aho mukozi wawe amavuta yawe asubira mubeko, ubuhumyi ubwo ubusigaye bwose Mana ndatuye gukira kuri we Mana. Asigaye umugire ihanga ry'ukuri, umugire umukozi wawe abandanya kugororokera. Asigaye umuhezagire, mpezagiye iki kibanza bino bintu bikorewemo, mpezagiye ubuzima bwiwe, mpezagiye umuryango wiwe, mpezagiye ivyo akora mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ugumane nawe by'ukuri, umwiyereke ihanga ryawe, uri kuze by'ukuri, uwabwiye ubutumwa bwiza umuhe ukwihana. Ari mu karere yavukiyemo ntiba byoroshe Mana, ariko umubeko by'ukuri Kristo wenyene amuganze. Ahasigaye natwe turangije dukenguruka. Igihande ca kabiri, iki yari parti ya mbere, igihande ca kabiri by'ukuri uzusubira twigaragarize aho tuzoba dufashe urundi rugendo tugaruka ngaha mu gisagara ca Muyinga, canke nawe uzumuhezagire bikunda aza dusange aho tuzoba turi. Ariko kandi naje ndisengeye by'ukuri uwane natwe Mana, uranzi kandi uransobanukiwe, twese uratuzi, yashize mu biganza vyawe by'ukuri. Urabane nanje, urabane natwe mu ngendo ngiye kuba dufata, ubane natwe. Ikinyabiziga kiza kuba kinyunguruza, urabane naco. Abo tuzaguhura umpe kubahezagira, nanje umpezagire, maze nze gushika impore, maze nze kugira ibihe vyiza. Senze nize ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turarangije rero, mwe mwariko muradukurikirana, nizera neza ko mwaryohewe ni gahunda. Imana nkorera ibahezagire, nakagaruka turizera neza ko bizogenda neza. Ku bindi bihande tuzoba turi ko turakora. Imana iduhezagire twese. Ciao ciao, Imana ibahezagire.